Filme ni filme igiye gusohoka vuba izoca kuri channel yanje ya YouTube. Ni filme yitwa Umwanya. Novuga ko byinshi byagoranye kuko mbere yuko dukorera filme hariho undi mugwi twarimwo yamaze gukora training ni kuvuga ibyo gukina yaramaze gusa n'ubimenyera buke buke. Abamwedo 18 ndabasavye niyo kuraba abantu bakuze abana ntayo bazoraba ariko ni filme urabizi ko byo mu Burundi ntavyo dukina. Ni filme nyene isanzwe munashobora kurabira hari hose rameze neza. Kuvuga kumenya ati filme ipanze gute kurikirana gute ico kintu chanson directing hamwe na quality ya image nibyo bintu bitatu novuga ko biri principal twokorera ko filme zacu tukaba international. Muze kuganira ku kintu cerekeye umwanya ni giki ku muntu ku buzima bw'umuntu umwanya gisigura iki nimba utazi gukoresha umwanya wawe neza mu buzima busanzwe menya neza yuko ubuzima buzokugora gupanga neza umwanya wawe kugira ngo umenye neza yuko umwanya wari wose ufise agaciro ku buzima bw'iwawe. Elma Love mwari muko bisanzwe ndabaramukije no ngenda bifuriza umunsi mwiza ho muri hose bikorwa vyiza canke akaruhuko keze yavanye naho uri kurankurikiranira muri akakanya uri kurandaba fise abantu babiri ndahagatiwe ndaberewe mfite umwigeme mfite n'umusore ndetse basa neza ariko sino babera umunwa ngo ndabavuga bari koreka umwe wese arisigura kandi mpera ku ruhande rwanje gukubafu uko no mwijambo ry'Imana aravuga yuko umukobwa ari urubavu rwo mu kubafu bitumeze neza Umwiki avuga yuko umukobwa ari urubavu rwo mu kubafu k'umuhungu sivyo none umajambo make nanje ndurubavu rwawe ego ubona ko wabishe mu kubafu kwanje ariko baranakunze no kuvuga mu mico y'ikirundi yuko atamukobwa aronka ijambo mbere y'umuhungu ariko nje ntanguye ijambo urumva rero niyo mpamvu ntiwarosije ijambo mbere y'umuhungu ko nje naritanguje. Okay, nitwa Vera Muhimbare ndi Murundi kazi nkaba mvuka mu ntara ya Ruyigi hano bita mu Kinyinya. Ego mwamwumvise Muhimbare wo mu Kinyinya reka mbana rero nje ngakorondera umushinga ntaye wanje sinzi ko ari umushinga cyashya mu musora ariko navyo turabimenya abantu mumaze iminsi mugira utuntu aharenda ndabahereza contact mu mwanya bite bro. Sawa umeze neza ego namwe mwitwa abana kugira ngo tubanaye tuzinanye. Nitwira ko zisima ariko izina ry'akazi ni Simon Pro. Yes numvise ati izina ry'akazi ni Simon Pro umwe wese karimva ati nakaza kahe yo bakora Simon Pro iryo zina ryaje gute rikora muri akahe kazi? Simon Pro nkora mu kazi ko gukora amafilme nkaba nkora shooting ikintu kwitwa kuja kuri kamera nkasubira nkayinyanyura ama video ama image. Yes mwumva yuko ahinyanyura ama video ama image Orvera zindi baza sinorinda kumusigura byinshi cyane muramuzi mu buzima bwinshi bitandukanye umenyesha amakuru kuririma no kina filme mwana mubonye ariko n'abasami n'abandi benshi ariko uno munsi sinze ko ndamwakira nk'umumenyesha amakuru cyane nk'umuririmbyi cyane nk'umukinyi wa mafilme. Reka no musinyakire nk'umuririmbyi n'umukinyi wa filme kubera iki ukumenyesha amakuru wabikuyemo? Shaka tuganire ku kuririmba no gukina filme kumenyesha amakuru ntikiba arico kitwicaritse no mose. Ego ikibazo cyambere cyambaza niki gufatikanya umuziki na filme kuri Orvera bivuze iki? Nakazi n'ubuzima nta ntambamye nimwe bigutera? Oya nta ntambamye nimwe nyene n'ubuzima bwa misi yose. Ego turakuzi kenshi twarakubonye uri kumwe na Ciza yambaye impuzu menga nibazo uco vyibuka ego hage mwari muri shooting ya filme cyangwa ibyo rimeze umusi mutubona Ciza yambaye ijya mpuzu twari mu vya filme ego ariko amenga nahantu hinyeje amenga ni muri chambre nyene hari ahantu twari ko turakorera gusa bisanzwe. Ego iyo filme irimo Ciza yambaye impuzu nkaziye iyo filme yitwa gute je ndayirondera byihuta ubona aho umenga no yigwara ukuntu kabisa. Filme ni filme igiye gusohoka vuba izoca kuri channel yanje ya YouTube. Ni filme yitwa Umwanya time.
Yes, natangwe mvuga ikintu cy'umwanya none raba n'ubundanzanye mu kintu cy'umwanya kandi turakorera kuri cagi harumba ndumva neza ko aza kumfasha gusigura umwanya cyari cyo ku buzima bw'umuntu ariko reka nce ngaruka ndibaza niba nizere neza yuko ari mu mwakoze production yose y'iyo filme ya umwanya kuko nimba mwazananye hari ikintu cyo bakibahuje hagati yanyu. Ego nshaka mutusigure neza kugira ngo mushike kuri ico gikorwa mwe na Orvela partnership yanyu imeze gute? Alvera n'umukobwa afise impano yo kuririmba mu nyuma namubwiye ati nyuma yo kuririmba no gukina filime wabishobora turaje hamwe turategura ndamubwira ati genda wandike inkuru arandika inkuru arayizana ndayisoma ndayumviriza numva ni inkuru imeze neza ndamubwira ati tujondera abakinyi hama tuje kuri tele filime tutangure kuyikora ibintu biragenda neza naho hari utuntu tugenda tugorana ariko turashima Imana uko vyagenze kose filime turaja kuri tele turarondera abakinyi hamwe abakinyi benshi batandukanye muzobabona ukabutara urashaka buriko umviriza ikiganiro utabona trailer iyo filime urashaka kugenda kuri channel ya Alvera Muhimbare official ukaraba trailer iyo filime tunaje zimaze gukogwa filime biragenda neza hamaze gusoka trailer umwanya n'umwanya mu kiringo gito cyane kitarenze n'ukwezi filime yose murayibona kuri YouTube channel Alvera Muhimbare official. Ego muri Ijisho Entertainment ndashaka kumenya neza Orvela ninde hari indani eske muba muhagarikiye ku bikorwa byiwe byose canke mwakoneye igikorwa cyonyene? Dusanzwe dukorana ibindi bikorwa byo gukora indirimbo ziwe canke guhinyanyura ama video yiwe byose bisanzwe bikorerwa muri Ijisho Entertainment. Ego Orvela ngarutsi wawe kuko niwe wanditse niwe mwandisi wa filme umwanya sivyo ndashaka neza usigure abantu filme umwanya yerekeye iki muri rusange? Urumva nje ngankayira konta nta n'impamvu yo tuma system muraduha muri make tukanira ku bintu nibi kugira ngo nje ati ivyo bintu ndashobora kuba interesse navyo kanje nje kuraba iyi filme. Amajambo make filme umwanya nakinye ni filme nanditse mu buzima busanzwe abantu dusanzwe tubayemo ni yerekeye abantu baba mama n'abapapa n'abana babo urumva irimwe aba papa irimwe aba mama n'abana babo biraheze niko filime imeze ariko ntuncange iyo mugiye ko filime yitwa umwanya ugacumwe ngo harimo papa na mama n'abana abazi nshobora gusobanukirwa neza uwo mwanya waje gute muri abo bantu bose uwo mwanya waje muri histoire ni kuvuga filime yabaye umwanya bitewe na histoire ukuntu imeze rero numenesha ibanga ariko filime ndizeza abantu ko filime irameze neza cyane abantu n'ukuri bagende bakore subscribe kuri channel yanje ya YouTube bazoyibona ariko basi mbwiramo ikintu kimwe ni life story canke ni love story? Life story ni rimwe nabonye uri kurarira amadari benshi cyane aje bari bamfashe ku nguvu my friend hari bari gufatana ku nguvu ngo filme ndayivuze rero basi rero mwendo 18 ni mukwiye kubira urumva mwendo 18 nakwiye kuraba ibyo bintu harimo gufatana ku nguvu base aba mwendo 18 ndabasavye niyo kuraba abantu bakuze abana ntayo bazoraba ariko ni filme urabizi ko byo mu Burundi ntavyo dukina ni filme nyene isanzwe munashobora kurabira hari hose irameze neza. Ego Orvela gufatanya akazi k'umuziki no kuririmba wambwiye yuko byose nakazi ariko muri ivyo onya nikiho uha intutse uha ikibanza ca mbere kuruta ikindi? Byose biterwa n'igishikiriwe ego ariko nikuvuga ngo muri uyu mwanya nk'ubu nariko ndakina filme ibintu byo kuririmba ndafise indirimbo zibiri nakoze mfise audio zibitse ariko ndi muri filme urumva ko ntogenda ngo ndayifatanye no kuririmba indirimbo camanza nkabika nkagenda muri filme nkikoncentra hama mpejeje filme nkaca ngaruka ku byo ku ndirimbo navyo. Ego ico Orvela yunguka no musi ariko arakora filme ni ikiye mu gihe tuzi ko abakinyi ba filme bose bari bavuga yuko atanyungu bariko bararonka muri investissement yabo bakora mu kugira bakora amafilme. Ico nunguka uzuka imbaze filme ni yasohoka kubera ko nibwo bwa mbere nkinye filme ntirasohoka. Sure ya nibwo bwa mbere nkinye filme je hamukaba warayiyandikiye nyene hamugasuba kayikina ikaba fresh. None ikintu cyose kigira intango nibisanzwe. Oya vraiment je sais ko peut-être yuko
uba umaze gukina filme kenshi si kuvuga ngo narashyizemo experience nini kubera ko je naranditse nkuko babikubwiye naranditse hamanda bishira simo wewe asanzwe abimenyereye ndabimushira arabirabe ukuntu bimeze utuntu tumwe turadukosora arambwira atahagira uku ibintu biragenda neza. Mr Simon anteye kugaruka iwawe neza ndakubaze gukorana filme n'umuntu ari gambera kibikora ibi bintu byagoranye kuri we byari ibihe hamwe ati sister vraiment unanikwaza sana novuga ko byinshi byagoranye kuko mbere yuko dukorera filme hariho undi mugwi twarimwo amaze gukora training ni kuvuga ibyo gukina yari amaze gusa n'ubimenyera buke hama namubwira ati gukina bisaba bitwara ukunuku birabyiyumvamwo kumva ko atakintu cyo kunanira gukina kumva ko muri we uri full n'ikintu ugiye gukina ntibyagoranye navuga ko kuri we vraiment ntacyo novuga cyagoranye. Ego training irasanzwe sico kimwe n'imbere ya kamera ko imbere ya kamera ho uburi mu yindi monde ikintu mvuga ati kuri kamera yavyitwayemo kunuku iki cyarangyoheye ari charactinga cyari iki kwa gitsinga ari kararira nabakinyi bake usanga ashaka gukina horo yo kurira ugasanga ararira nyene vya vrai batenze gushiramwe ibindi bintu canke batenze gushira ka amazi yo yararira vya vrai atavyo gucisha hirya no hino. Ego tuje tujya muri rusangi nk'umuproducteur asanzwe akora ibintu by'amafilme abanabimenyereye sivyo production ya Buja Movie uravye ingene uyikora nuko abandi bayikora urabona yuko mukuye guhindura kugira ngo filme zacu zibe international zikundwe hanze hose y'igihugu. Ikintu cyambere na mbere novuga filme dukora filme kugira abantu baryoherwe baziraye kuri YouTube bazirabe mu matelefone mu TV ariko filme nziza ikintu cyambere twobanza kuraba neza ikintu bitwa son tukaronka son imeze neza hamwe uvuga ati mu by'ukuri iyi filme ifise son nk'iya filme y'umuzungu. Ikigira kabiri duca tuja kuri quality ya image avuga ati video ziza zisa gute ego amakamera kumenga mu Burundi ndazarahari ariko ikintu cyambere na mbere ni son. Inyuma ya son no cyamvuga ku kintu cha directing ni kuvuga kumenya ati filme ipanze gute kurikirana gute ico kintu cha son directing hamwe na quality ya image nibyo bintu bitatu novuga ko biri principal twokorera ko filme zacu tukaba international. Ego difference iri hagati ya filme z'ikirundi na filme z'igiswahili ngaha mu Burundi ni ihe mu gihe tuze ko dufise abakinyi bakina mu kirundi n'abandi bakina mu giswahili ariko gasanga izironka power nyinshi nizi kirundi mugabe igiswahili bakavuga yuko twebwe mu Burundi turavuga ikiswahili ariko ikiswahili tuvuga mu Burundi ntitwacose mu maberebere abavyeyi bacu nico twagiye turakusanya dutoragura hari biragoye rero kwaho ikiswahili ugashikira mu Tanzania. Kindi nacho nuko umaze gukora filme mu Kiswahili umva uyikoreye mu Burundi ni filme ndundi ariko iri mu Kiswahili umva ni wakoze filme ya bongo movie wakoze filme bongo movie mu rurimi gusa ariko ibindi ni kirundi ni Buja Movie nibaza yuko araho bigoranira. Ego Arvela ngarutsi wawe gatoyi narigeze kubona kuri status zavuga yuko hari filme yoba iri muri festival sinzi ko ni tuko ni umwanya wambwiye canke ni another movie ni filme yanje umwanya niyo najanye muri festival mu mahigano nanje ni pime ndave filme ya mbere urayikoze kandi uyishikanye mu higanwa utaranayirekura ukidepoza hajyanya ni kihe kintu umuntu yoba yarakubwiye nta kintu bambwiye abambonye bose bambwiye bonne chance. Ego hama tubwire neza kugira ngo filme yawe irengane muri festival best hariho vote canke bigenda gute nibonye bitorera ati yabaye ya mbere ni ako kabazo nakuno kambariza Simon. Simon cyo kibazo ngo ni iki wawe muri festival kugira filme ishobore kuba iya mbere canke kugira ishe kuronka amahirwe yo kuronka award harabaho jiri
harabaho jiri bigizwe n'abahinga bazi bya filme, ba producteur cyangwa aba director, nibo baheza bagatanga amanota bivanye nuko babonye filme, bakaraba son, bakaraba ko filme ipanze, ko filme ikurikirana, bakaraba image za filme, bakaraba byose nuko bigenda, nta voting ibaho, byose bikorwa na jiri. Uravye filme ngene mwayikoze nshobora kuvuga ati Abana je kweri ko yaki filme yanje iri ku rwego mpuzamakungu ariko ntibayiyambere peut-être bare harabaye kamuceso kandani. Oya fisikabe ndayizeye kuko abakora muri jiri ndabizeye nta manyanga bokora, ibizovamo nzoshima ivyo nyene. Arvela abariko baradukurikirana iyi filme bahite gitari kizinga kuko umaze igihe kirekire uri kurayipostinga wigira promo ikwiriye kandi ndayibona hirya no hino ku mbuga ngurukana bumenyi. Sinshobora gupresiza itariki mvuye ngo filime izosohoka itariki iyi niye, ariko nibaza yuko umunsi filime izo bigomba gusohoka nko ku bantu bankurikirana, nibaza ko nzosohora kava mvuge nti filime itariki umunsi uyu no itariki ni isahize neze izoba yasohotse. Ariko nta meza birasigaje. Ariko ameza abiri yose ko ari menshi. Ariko ikintu kimwe nibaza yuko urabizi yuko niyo filime isohotse umuntu baramuhereza notification, umuntu yoba yifuza kuzoyibona yokora subscribe kuri channel yanje ya YouTube kugira ngo filme niyasohoka azoca yibona. Yes, murakoze cyane ariko ngaruke gato ya kwa Simon, hari kabazo numwe ko mubaza apo reko no kabaza Arvela ariko reka nakabaza Simon. Mu myaka yahera abakinyi b'amafilme bakoze ico bakora cyambere ko ari gudistribute wa CD, ariko no munsi kenshi yo mukoze mu bishira kuri YouTube kubera iki iga system yo kuzitanga muri studio mwayihebye. Ijya system nibaza ko ari yakera ubucuti tukiyikorerako, none entertainment uko umunsi uhera, dufate entertainment cyangwa informatique uko umunsi uhera abahindutse ibintu, kwanza si umunsi ningira ni sahima abahindutse ibintu byinshi, ana hatanguye ama disque bimwe urabona byakiruko uyu munsi zigaraga flash kangana uko niko twaramo filme y'amajigi igihumbi. Sasa rero nibaza yuko systeme y'amasede arapfa afise ubupfu bwishi, urashira ko filme wifashe nabi uri kurayiraba utangura kubona ibintu bigira ukurumva isede ntizigikora. Ikindi naco cyatumye amasede ava ku soko na studio, ubu filme nyinshi bazitora mu ajya studio yo kumabarabara ajya studio atanga umuziki n'amafilme. Aguze rero isedi ugasanga sedi iri kuyigurisha 5000, ajya kuri studio bayimwa ku gihumbi, urumva yuko nta muntu ashaka kugura isedi azanazoja gutora ya filme ku mafaranga igihumbi. Nibaza ko ariyo mpamvu ikintu cy'amasede cyo bakitagikora uyu munsi hakora YouTube n'amaflash muri studio. Ego nanjye muranzi neza sinshobora gusubira nkivuga ko mu ntango nivuze cyane ariko ndekana yuko twakoresheje umwanya twakoreye ku mwanya icivugo wari umwanya, ndetse n'abatumire nazanye baje banzaniye ikintu cyitwa umwanya. Ni Elma Love mwarimu rero kansubira ndanabibutse rero nsezere mvuga ati kia subscribe uronke notification za Ndaha TV anytime igihe kigiye ko uzuraba wiryohererwa unezera inshuti n'abagenzi mu kugira share no commenting umbwira aho ibintu bigeze, aho ngene uvyakira nico uba wakuye mu byo twavuze. Murakoze cyane.